ntiturinda kubica ijya nino n'inzira zitatu. Bwa mbere hariho ugushaka ko hejuru barongoye igihugu no mu mugambwe ubukirongoye bakabohora ibiboshe, kandi hanini babivuye kuri bo nyene kuko nibo bari mu nzego z'igihugu. Icya kabiri nuko haba inzego zigwanya igiturire zibishoboye, zigenga, zifise uburyo bukwiye, zikorera no ku mategeko atomoye. Igira gatatu nuko guhana abagibiturire biba ingendo, cyane cyane abo nyine bari mu mabanga canke n'ibiki kugira ntabe gukingiranira ikibaba, no gushira rero imigenzo myiza mu gihugu. Iyo baba basaba ati rekana amatungo imbere kunjira mu mabanga, reka kuvanga amabanga yo kudaraza no kugira gute, kwitiranya inyungu z'igihugu n'izawe muri rusangi. Nivyo ibyo bitagiye imbere naho duheza ngo dushike nubwo twa turiko turandika ibitabo nka bene ibi, kuko ibitabo turavyandika mugabo bidahinduye abantu ngo bizane no gushaka nta gihinduka. Irya ntumbere irya mbono dushake tuzinge igitabo tuje byabo, izo bicitse ururirimbo gusa kuko ni hanini ho bihagaze. Ibindi byose bizoza biza bifu gutunganya amafaranga ya leta bisabibi, kuronka abagwiza tunga binjira mu gihugu bisabibi, kuronka abashobora gufasha igihugu bisabibi, gutunganya neza make dufise bisabibi, kuronka inshabwenge zikora akazi neza n'ibiki zije imbere bisabibi, haba mu kuronka ababikora, haba mu kuronka uburyo, haba mu kubutunganya neza bisabibi. Urumva rero ibi bitahari nuba ko tuba turiko turidigadiga. Birashobora gufata ko ari mu tekinike kubera peut-être ushobora kuvuga uti amaserivisi ashobora kunyaruka canke ibyo nifuza ndashobora kubibona byihuse kubera nyene ubwo buhinga bwa none. Mwago wisoko utabishoboye ningingi ifatwa, ningingi ifatwa none ugira guhisoko itabifabizo linda gufata ngo ni digitalization. Wowe uvuze ngo nakayubakiki cyangwa uvuze ati ndadesize yuko kujya dahanwa, digitalization biri he iba ibije gufasha iki? Cyangwa mvuze ati uyu unyi ubutunga ntibuza kumukurikina canke ugashira amategeko ajogajoga, biza gufasha mu kuduza umwimbu w'ikivuri kurakora, bigituma nayo ma service agenda neza. Mugabo hariho umutima n'ingingo zifatwa zitegereza guherekeza izo ngingo zo guteza imbere ama service ya leta. Ibyo bya digitalization akora kuvuga nka hajya muntu uze nko muri za obere kuvuga ati ni wa factura ntugire, mugabo ni ayo mafaranga kwa rugiru yatoze aho ni sawa, ne uyagera nawe umva ni kibazo.